muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza Miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'inza makuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 22 z'ukwa gatanu. Abategetsi mu Bufaransa bataye muri yombi abagabo 55 bakekwa kugira uruhare mu gatsiko k'abantu bafata abana ku ngufu. Ibitero byo kubahiga mu Bufaransa bwose byatangiye kuwa mbere. Abadiplomate babiri ba Isiraheli bishwe barasiwe i Washington. Polisi kaba yavuze ko umugabo n'umugore barashwe igihe bavaga mu birori byaberaga ku nzu ndangamurage w'Abayahudi. Mu Burundi hakomeje ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yo mu kwezi gutaha kwa gatandatu, aho ihuriro Burundi bwa bose rivuga ko nubwo bigenda neza ariko ngo ibikorwa by'urugomo bikorerwa bamwe mu bayoboke babyo abategetsi batabiha agaciro gakomeye kugeza ubu. Abakoze ayo mahano mu mwijeze nibyo twarumvise yuko ubutungane bwabahamagaye, tukaba turindiriye ngo turabe ikizova mu ko gushika amasaha tuvugana. Ibintu vyibwe nk'imoto n'ibindi ntibirasubizwa nyenevyo. Hari n'ikiramico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye rero, duhera muri Kenya aho ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi rivuga ko impunzi ibihumbi 700 muri Kenya zugarijwe no kubona kimwe cya kane gusa cy'ibiryo bakeneye kuva mu kwezi gutaha kubera ikatwa ry'inkunga. PAM ni imwe mu miryango y'ubutabazi yagizweho ingaruka n'ibyemezo by'ubutegetsi bwa Donald Trump byo gukata inkunga igenewe amahanga. Ibyo rero bikaba byaragize ingaruka zikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari umuterankunga uruta abandi w'irishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi. Uyu muryango uravuga ko bahatiwe kugabanya inkunga y'ibiribwa ku rugero ruri hasi mu buryo butigeze bubaho mbere. PAM kandi yanahagaritse inkunga y'uburyo bw'amafaranga yahabwaga impunzi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani yavuze ko guverinoma ya Tehran izaryoza Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitero icyo ari cyo cyose Isiraheli izagaba ku bikorwa remezo byayo bihunitse ibisasu kirimbuzi bya nuclear. Abbas Aragachi yatanze iyo mpuruza nyuma iyo makuru ava mu itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Isiraheli iri kwitegura kugaba igitero. Yashinje Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu kugerageza kuburizamo ibiganiro hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gikorwa cyo guhagarika ibisasu kirimbuzi. Ibiganiro biteganyijwe gusubukurwa kuwa gatanu i Roma. Umuvugizi wa polisi muri Sudani y'Epfo yavuze ko abapolisi barenga 70% badafite imyitozo y'ubunyamwuga bw'ibanze. James Mande Enoka yabwiye abanyamakuru ko benshi mu bapolisi ba Sudani y'Epfo babaye abarwanyi mu gihe cy'intambara y'ubwigenge kuri Sudani, cyangwa abandi bari abantu ku giti cyabo bashyizwe mu kazi k'igipolisi bavuye mu byaro. Yavuze ko imirwano iheruka mu gihugu yaburijemo igikorwa cyo guha akazi abandi bapolisi na serivisi ndetse mu gihe cy'amahoro. Reka noneho tujye mu Rwanda aho urugereko rw'urukiko rukuru rwasubitse urubanza rwa Murekezi Vincent uregwa ibyaha bya jenoside nyuma yo gusaba ko yahabwa umwanya wo gushaka umwunganira muri urwo rubanza kuko uwo yari afite yivanye mu rubanza. Murekezi Vincent yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Malawi muri 2019 ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside bikekwa ko yakoreye mu cyahoze ari umujyi wa Butare. Vincent yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye nyuma yo kumuhamya icyaha cya jenoside, ibyaha we ahakana. Inkuru ya Yves Bucyana. Inkuru ya Yves Bucyana noneho irahari. Mu rukiko kuri uyu wa kane, Vincent Murekezi yari ku ikoranabuhanga rya video aho afungiye muri gereza ya Mageragere i Kigali. Yabwiye urukiko ko yasabye ko urubanza rutatangira kuko uwahoze ari umunyamategeko we yivanye mu rubanza atabizi. Avuga ko atashobora kuburana wenyine adafite umwunganira.
Murekezi kandi yabwiye urukiko ko agifite imbogamizi zo kuvugana n'umuryango we uba hanze y'u Rwanda. Avuga ko muri gereza bishobora gufata nk'ukwezi kose kugira ngo ashobore kuvugana n'umuryango we. Yavuze ko bakeneye guhuza ibitekerezo n'ubushobozi bwo guhitamo umwunganira muri uru rubanza, ngo kuko ubushobozi niwe wabushakaga none arafunze. Urukiko rwavuze ko rugiye kumufasha kuvugana kenshi gashoboka n'umuryango we, rumwemerera ko urubanza rwashyirwa mu kwezi kwa 9. Bwana Vincent Murekezi w'imyaka 63 yari umucuruzi ukomeye mu gihugu cya Malawi. Yoherejwe mu Rwanda n'ubutegetsi bw'icyo gihugu mu mwaka wa 2019 hakurikijwe amasezerano hagati y'ibihugu byombi yo guhererekanya abanyabyaha. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zivuga ko Murekezi icyo gihe yaraje kwanza kurangiriza muri gereza yo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 4 cyari gishigajeho imyaka 2 yahawe n'urukiko rwa Malawi ahamijwe ibyaha bya ruswa, ariko ko yanashakishwaga n'ubutabera bw'u Rwanda ku ruhare akibwaho muri jenoside muri 1994. Mu mwaka wa 2009 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwoherereje Malawi inyandiko zisaba ko Murekezi yagarurwa mu Rwanda gukurikiranwa. Urukiko rukuru rwa Huye aho akomoka rwari rwamukatiye adahari igifungo cya burundu, rumuhamije uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwibasiye abatutsi bwahabereye. Ubushinjacyaha buvuga ko Murekezi yabaye ku isonga ry'ubwicanyi mu mujyi wa Butare, aho bavuga ko yagaragaye atanga amabwiriza kuri za bariyeri. Urukiko rwemeje ko urubanza rwe ruzakomeza, ariko Murekezi agaragara imbona nkubone mu rukiko. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Hakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora yo mu kwezi gutaha kwa 6. Ishyaka irunani rw'amashyaka ruzwi nka Burundi bwa bose rukomeje kwinubira ko icyo rivuga ko ari urugomo rukorerwa abarwanashyaka barwo mu bice bitandukanye nk'ibyabereye ahitwa Nyanzarake. Nubwo bimwe muri ibi bikorwa ndetse byanemewe n'ubutegetsi ko byabaye ndetse bukanasezeranya gufata ababigizemo uruhare, Burundi bwa bose riravuga ko nta gifatika cyari cyaba. Ihuriro Burundi bwa bose rigizwe n'amashyaka 4 harimo Frodebu, CNDD, Frodebu ndetse na FEDES. Navuganye na Kefa Nibizi mu kanya kashize, umuvugizi w'uru runani, atangira nsobanurira uko bimeze. Naco tutakoze, twarituye ubutegetsi, turitura n'ubutungane. Mu butungane barasohora umutahe wo gufata wabikoze, ariko bagiye kumufata abandi bagenzi we zindi monarchie zirahaguruka ziranka yuko afatwa. Gushika n'ubu turiko turavugana umuntu acidegenza, mu gihe wakomeretse nawe n'abagenzi bashishikara bategwa ubwoba. Abakoze ayo mahano mu ndwi iheze nivyo twarumvise yuko ubutungane bwabahamagaye, tukaba turindiye ngo turabe ikizova muri ko gushika aya masaha tuvugana. Ibintu vyibwe nk'imoto n'ibindi ntibirasubizwa nyenevyo. Mwebwe icyizere mufite muri aya matora ni ikihe icyo kuyatsinda? Icyizere dufise ikindi cyane, kuko abanyagihugu bose baramaze kwerekana yuko buno butegetsi batakibyiyumvamwo, bitumwe n'uko ubuzima bwa misi yose bwagoranye, bakababona yuko biva ku bushobozi buke bwa leta bwo gutunganya ivy'igihugu. Kandi twashizeho abazocungera amatora hirya no hino kugira ngo n'ubagomba kuba ntibishoboke. Nico gituma rero twebwe tubona ko tuzoja gutsinda, kuko turavye mu duhiganwa tubona yuko urunani Burundi bwa bose ariko rusa n'uruhanganye n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nko mu mugambwe wanyu ibyo mushaka guhindura muramutse mutowe mu nteko ishinga amategeko ni ibihe? Nitwaramuka dutora mu nteko ishinga amategeko, ubwa mbere mumenye yuko ingene igihugu cubatse uno munsi, leta ijaho hisunzwe ingene n'amashinga amateka yubatse. Bisigura yuko duhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka, turadushiraho umushikiranganji wa mbere avuye mu runani Burundi bwa bose, ari waca ashinga mbere na leta. Dukeneye ko demokarasi yoke ku migambo myinshi igaruka, ku buryo n'abatwe imigambwe basubira ku burongozi bwayo, imigambwe igasubira hamwe. Hanyuma turagomba yuko hazobaho ibiganiro, tugahagarika ibi bintu vyabaye mu mwaka wa 2015, mbere n'abajya bapfunzwe bagezwa ko bakwise kudeta nabo nyene tuzobafunga kugira ngo dutangure ibintu bishasha. Tuzokomeza kandi imigenderanire myiza n'amakungu. Turategekanya yuko
hoca ibiganiro vyihuta kugira ngo imipaka yose yugawe dusangiye n'ibihugu bibanyi izoheze yugurugwe. Ariko ibyo bintu muzabigeraho gute koko? Mubona ko muzagenda ejo bundi mu kwa gatandatu kubera ko mwatsinze amatora mu nteko ishinga amategeko, ibyo bintu byose bizaza abaturage bigahita bikorwa? Iyo umuntu afise imigambi akeneye kwinuka, murazi yuko inama nshinga amateka itowe imara ikiringo c'imyaka 5, izo tuvuga ko tuzokora mu myaka 5 kwiza irakwirikirana. Aba bandi kubona batabikora si uko bidashoboka, ni uko batabishaka mu migambi yabo, mu ntumbero yabo yo gutwara igihugu, ivyo batabishaka. Ivyo nadondaguye bijanye na politike ni ibintu bishoboka gukorwa no mu mwaka umwe, eka mbere no mezi 6 bikaba vyamaze guhera. Kumbura bishobora gufata umwanya muremure, ibijanye n'ubutunzi gusa n'uriko burakwama. Kefa Nibizi akaba ari umuvugizi w'urunani rwa bose. Tugiye mu Bufaransa aho abategetsi bataye muri yombi abagabo 55 bakekwa kugira uruhare mu gatsiko k'abantu bafata abana ku ngufu. Ibitero byo kubahiga mu Bufaransa bwose bikaba byaratangiye kuwa mbere, bikurikiye iperereza rimaze amezi 10 ku gatsiko k'abasambanya abana bivugwa ko gakoresha ubutumwa buhishe mu kwandika ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram. Inkuru ya Andrew Harding uri Paris, muragezwaho na Yvette Kabatesi. Ibikorwa byo gufata abo bantu byabaye mu gihugu hose. Mu bagabo 55 batawe muri yombi harimwo umupadiri ukora ku modoka zitabara indembe ndetse n'umwarimu wa muzika. Baregwa gutanga serivisi no gukwirakwiza ibikoresho bijyanye no gusambanya abana bari munsi y'imyaka 10. Iritabwa muri yombi rifitanye isano n'iperereza ryagutse ku ikoreshwa rya programme ya Telegram, aho yakoreshejwe nabo bavugwa mu bikorwa byo gusambanya abana. Aba bantu bafashwe muri iki cyumweru nyuma y'amezi polisi ibacengeyemo yiyoberanije ngo baba basanzwe bakorana na baruharwa mu bikorwa bifite aho bihuriye no gusambanya abana bafungiye muri za gereza zo mu Bufaransa. Umwaka ushize Pavel Durov wahimbye programme ya Telegram yafatiwe mu mujyi wa Paris ashinjwa kudakumira ubutumwa burimo ihezanguni n'iterabwoba kuri urwo rubuga. We yahakanye ibyaregwa. Kuva icyo gihe Durov kandi avugwa mu kindi kibazo n'abayobozi b'u Bufaransa kubijyanye no kwivanga mu matora ya Rumaniya hifashishijwe ikoranabuhanga. Abadiplomate babiri ba Isiraheli bishwe barasiwe i Washington. Polisi ikaba yavuze ko umugabo n'umugore barashwe igihe bavaga kuri inzu ndangamurage y'Abayahudi. Biri gukorwaho iperereza nk'icyaha cy'ubugome n'iterabwoba. Inkuru ya Jack Cohn muragezwaho na Prime Ndekomagenge. Igipolisi kivuga yuko uwo mugabo yari yabonetse ariko arayebayeba hanze iyo nyubakwa imbere yuko haba urubanza aho ku kigo ndangakaranga c'Abayahudi. Yaciye arasa abantu babiri bakorera userukizi bwa Israel abegereye cyane. Abategetsi bavuga yuko amaze gushika mu minwe y'igipolisi yasemereye ngo bohora Palestina. Bamenye umwidondoro w'uwo muntu nk'umugabo w'umunyamerika w'imyaka 30 yitwa Elias Rodriguez ava muri Chicago. Perezida Trump yahojeje ababuze abicishije ku mbuga hwaniro, aca yandika ati urwanko no gukomantaza nta kibanza bifise muri Amerika. Yanashigikiye uhagarariye Israel muri Amerika, avuga yuko ubutegetsi bwiwe buzokora ibishoboka byose kugira bugwanye abagwanya Abayahudi. Noneho n'umwanya w'ikiramico urunana.